Ku mazina nitwa Kelly, hakaba hariho n'ihasa ryanje ryitwa Keira. Mu nzu iwacu turi abantu 4, jewe n'ihasa ryanje n'abavyeyi bacu 2. Umunsi umwe abavyeyi bacu bakoze isanganya barapfa. Ku kazi iwabo biyemeza kuturera no kudutunga, kuko turi imfuvyi bemera kudufasha. Ariko ivyo badufashisha ntivyari bikwiye, kuko nk'abana b'abakobwa tuba dukeneye utuntu twinshi two gukora no kwifashisha. Ariko mu mitungo abavyeyi bacu bari baradusigiye hari harimwo inzu ya etaje. Iyo nzu twemeye kuyipangisha hose, twisigariza ishambure yonyene iri hejuru. Ariko vyarashitse hapanga umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu twahurira muri saro honyene. Ariko mu nyuma nza gufatwa n'ingwara ikunze gufata abana benshi b'abakobwa. Iyo ngwara ni mubiraba uko vyagenze. Kuzina, urabona rero kuva abavyeyi bacu bapfa, iyo nzu yose yatubayeko nk'umutwaro. Guteze abatubona tuba muri iyi nzu bibaza ngo turahiriwe cane, ariko siko biri. Ati kubera iki? Amahera bariha abapangayi y'inzu yose dukuramwo yo gufungura gusa. Baravuga ko iyo nyene mwashira nawe. Iyo nzu yose ntaco tumariye, ko amahera yose baduhemba havamwo no gufungura. Ayandi yose tukaja kuyariha amadeni abavyeyi bacu bariye. Shanda mbina rero asha ikibazo kweri. Ariko rero namwe mwarasamara. Hejuru murapangishije, hasi hose murapangishije. Ndabaza iyi nzu ko mbona yagutse, ivyumba ngo bikeneye mubikoreramo vyose. Wapi twikoreshereza kimwe n'igikoni gusa. Nyine mvuga ko mwarasamara. Reka ndabahereke. Mwe muce mufata basi icumba kimwe mugipangisha. Ayo mahera rero bazoze barabaha, niyo muzosha muza murifashisha basi. Hanyuma yandi nayo babaha yo hejuru nayo hasi, muzobone ko yari iyo banki. Sivyo none? Uzi ko ari ivyo? Bigenze uko. Ahubwo rero uzi ko twari twaratinye gupangisha icumba tuzi ngo nta muntu yogipanga. Niyo murabigenze uko nyene. Ahubwo rero guhera no munsi murandara mu komisiyoneri. Sivyo? Ahubwo nawe udufashe neza. Nyinzo bafashe intangorane. Jengiye ko iki kibazo je asha ngiye kuzogikurikirana. Kandi muzora ko ivyo ndababwiye atari ivyo. Bizobafasha cyane vraiment mu buzima. Abo dufashe kweri. Turongo kwifashisha n'ukuntu je ari n'igihembo n'ibirato zanjye ntuzaheze batusha bo hejuru nabo hasi kugira ngo tubatwaye kugira kuri amadeni abamera pe kamba baza kweri bazuwe kurira umuntu yapfuye atanakinari biraryama. Nyatari shabi zohere byose ntangorane. Muzoce mubikora nyine ndababwiye. Sikanone. Kandi urakoze cyane. Yego shahiwe, komana nagenda bigera sana ko ndihuta. Nuko mwari mwantumye ko nyine nayisanze bise n'indi gahunda, mubwo nca mvuga nti ntegerezwa kubanza kuja kubaraho. Sivyo none? Ikangenda. Tuzosubira gusa iki kibazo nyine nagiye kukihaya zobafasha uko nshoboye. Nuko bizofuma byanka ariko nagerageje.
Kelly, nanjye uzanira amazi. Merci. Kayla, ukuntu nduhishije kwikomeza uko igihe cyose ndakubwiye ikintu ntushaka kucumva mpaka ucibonera. Ubu ntubibonye kugenda ukampangayisha muri iryo barabara tukayerera turondera umuntu. Erega Kelly nanjye sijewe. Ajya musana nyene twagiriyeko. Niyo yari yambwiye ko ari yazoba hari. Kandi wabonye ko na telefone yashayize. Nibaza ko wumva ko atari jewe. We rero waciye wibyinja ngaho nagira ngo uruhu ufise sibwo je nanje fise je kandi je ndavyanga. We nawe nihagera ahantu umbwira ndaguherekeze nkanka uzoca uvuga ndafise inzigo. Usawa telefone nzani nawe ukoresha buza wibyinja ku hantu hamwe tugiye umunsi. Allo? Allo? Sawa. Ko ndashima nawe. Amabajo. Kwa cya kibazo twari twavuganye. Ndashaka muhagarike kurondora umunyamukomisiyoneri. Kubera nari narose umuntu yoza gupanga ibibazo. Okay. Tumuzana rero tuvugane. Namurangiye aderesi agomba kumva mwe mugume muhira kugira ngo aje ntababure sibyo. Sawa. Tuzasubira nanjye. Yego shaho. Bisa ko tugira kuranga amafaranga. Guma wibyinje usubira wibyinje. Ndajagura ibirato. Ayakela rukurireka wanshapuye. None erega nawe byogushikira ukambwira ahantu nkaguherekeza ukamubura. Ikibazo nuko nari nabikubwiye ucanga kubyemera. Rero reka rero byaheze ntaco. Ahubwo rero twitegure kugira twakire umuntu. Kera ibihembo bwira uburofa urabona inzu isa neza ibihembo mucira amahera y'ubwana bwana umuge nadushe na toilette de service kandi ebana si bwa bwana jawe cyusohoka kidusohoka ndikumburiye mu kabare uratanguye ukuri kwanye nasubiye muri mundo ntacu ntumva no ndaraba ko ndabigenza we ni wewe hasa ryanje nasubiye ku telefone. Sa? Yashitse ngeze mutegere. Mubwire none yinjire rega haruguru. Ewe ahubwo yasunye kuva kera n'imodoka ngo ayishize hanze n'umuraba mu ngende mu motora ajya kupakaye. Mbwire yinjire haruguruye. Sawa ndamwari. Sawa. Ni wa muntu aje gupanga yashitse. Yatuye inoti.
Waje urazi n'ibirato vyaheze. Umva reka kunganyira umbwira ibibazo ufise. Kana jewe ubwanje urazi ko mfise ibibazo. Rero tekereza. Ahubwo tuje kugura agahene tukamanike mu cyumba tuzoza turakotsa. Azere nkunda inyama. Reka araduha amafaranga menshi wowe uri undi munsi nzomanika wewe. Ndazaturotsa wewe. Asa ndazubagirira ubunguri wenyene. Ahubwo Kayla manuka asuje kumutsa. Nava azin fatira ngene. Karibu. Oh, okay. Bani sawa. Bo. Nachuza 5 milioni zishiye kuri konti yanjye. Amisigaye no kunzania borodera. Okay, sawa. Ardo. Hama abakobwa bari bambye ko mufise inzu yo gupanga. Sinzi ko bashobora kuyirenganya biha ko bamara address yo ngaho. Egira hafi gusa n'icumba saro nini n'ibindi bashobora kuzana bereka. Okay, no problem. Ni sawa nabyo baranze Ako Kayla nta soni. nawe chumba ni sawa. Wasiye kumunyereka ntibavuze ko ari dushe na toilette na brush. Abantu baza ko mubinyereka bya byose ndabibona hama. Genda umereke. Beye. Tukunda kare.
ngaho naho nahameze neza ushaka kuricerera ku dutebe ukaba urafata akayaga ari ku gatelefone aha ni boko ye hamagara umukobwa ahubwo azi tuvuganira sawa nagerageje kuraba dushe na toilette banyeretse hanyuma nasanga ari sawa nta kibazo na kimwe n'icumba ni bon kandi yageze kuraba nino baraza mbona ari sawa nta kibaye gusa ikibazo kimwe mufise abantu mupangishije bangana gute ngaha imodoka zihataha ni zingahe kugira ngo numve ko imodoka itazobura ahantu ishikira. Okay. Icyambere inzu yacu dusanzwe tuyipangisha 500,000. Hano icya kabiri naco ngaha hano tupangisha abantu benshi cyane. Hasi hari abantu bapanze, hejuru hari abantu bapanze. Umva twebwe dushaka ngaha ni hagati na hagati. Ko urabona ko hari ibisebe byose. Okay, bon, ama 500 ntabwo ari amafaranga make. Turashobora basi kugabanya gatoya kugira ngo duhuze. Ntibaze ko biba ari sawa ko amafaranga si make. Amara ntiyogabanyuka ko uravye inzu yacu irikeneye ibintu byinshi cyane. Turahindura ibintu byinshi cyane urukundo kutasha rero umva biba bigoye honyine nayo mara ndaguciriye n'amaki ufatiye ku bintu inzu yacu ikenera cyane. Naho basi ushobora kuncira inkoni ngufi ukavuga ati reka ngabanye basi na makeya deja n'icyo uguma kuri wavuze imbere Basi wafisa ngahe? bon jeya ufise mvuga ushobora kuronka bivanye basi n'ingene ahantu nabonye hameze n'ibintu bikenewe gukontororwa. Nibaze yuko nka 400 ni bon. Akatsa ni bon vraiment. Tudaciye hirya no hino ngo tuzimbane hatresa n'isaba. Kamanzi mbaze nyine yacu. Okay. Sukaza kwalizo. Afotse ngo 400,000. Urabona ko onye tumuciriye 400,000 kandi cyayemera reka ndakubwira urabona nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa abiri tuzaje tumwongereza ko tumubwira 10,000 wavyemeye wahitse kumwira namubwiye arindirenze ndakubaye Kibazo nyuma 30 minutes ndabashika. Nzo tanga. Umva ambwiye ngo nta kibazo arayemeye ariko uzotangira avansi y'amezi 5.
Oh, no problem. Oh, bisa yuko muca mu nimero do konti yanyu kugira ngo nzocinga bashirira kejo kubera bibaye ngombwa ejo nzopakira ibintu ndabizane ko nshaka n'amaburi buri hirya y'ejo nzoca ntangura kuhaba. Karibu. Okay, start. Oh baby, give me love. Oh, give me love. I want you, give me love. Urukundo, urukundo, urukundo. Urukundo, urukundo rurasosa. Urukundo, urukundo, urukundo. Urukundo, urukundo ruraryoha. Yegera gato mazuma inimbeho. Be, urukundo rurasosa. Yegera gato mazuma inimbeho. Be, urukundo ruraryoha. Be, umiruhande pacu wanje imisi myinshi tutabonana ngo muri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amadoda keshi imisi yose nzamasenga Imana kuko nje nawe uzabo wanje hani arabyiso mami I want to give me on daddy I want to marry you honey beata mube eva mama mandota we maso yinyana niwe kumari nyota nahawe n'Imana turi kumeje nimve chata kukurenzeri hana ukubose urabarota yo wamayibanana urukundo 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 rurasosa urukundo 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 ruraryoha yegera gato mazima inimbeho be urukundo rurasosa yegera gato mazima inimbeho be urukundo ruraryoha be umiruhande bacu wanje imisini myinshi tutabonana ngo muri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amadoda keshi Hamana mumeze neza. turashima Oh, aho ni vyiza kweli. Nanje ngahanya mu kabaraza kugira ngo ndonka gahewa kuko mu nzu hari yashu nyinshi vraiment. Amamene wanyara. mwene wacu araho ameze neza nk'ubararyamye araruhutse kandi sawa arafise na kontake Yego. Kuri kumaje juko. nta na kimwe nayo mbajije nyene tu umuntu mubana
hari igihe haza umuntu akamurondera akavuga ati naka iki n'iki, gusa ashobora kuvuga ati umuntu aba ngaho iwanyu akora ibi, nca ndagutora byihuse kandi umuntu mubana umubonye ni mu muryango. Nta kibazo ntibagije nabi. Je sanzwe nkora akazi ko kudandaza imodoka, ndandaza imodoka za occasion. Kuvuga ko impamvu kenshi uzosanga ngena na telefone umwanya n'umwanya mba ndi ku telefone, nk'ubu bashobora kumpamagara ati ya modoka gute ko nari ndayikeneye, nabyo ati ingo tuvugane cyane tukavuganira kuri phone ya mu mahera bakayarungika kuri konti. Yego ni iby'Imana nyene yigirira. Manje ushobora uzoshishikara kuguhezagira, urabona guhezagira Peza uri n'umuhungu mwiza, umuhungu atesa nyene bimereye fresh, ukuntu umeze birandyohera. Ni iby'Imana nyene. Ya Natural sounds. sure. Iza kumwe fresh. Si tukiza ngo kumtima gusa. Cyangwa mu ko ntizaje yimwe gusa neza. Ya. Cyose kwashishima. wanje imisini myinshi jutabona nangwe n'umuri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amanduta keshi imisi yose nza amasenga Imana yuko je nawe uzaba. Ego kilometero ni saa kilometero. Nta kibazo turashobora kubonana. yegera gato mazuma n'imbeho be urukundo rurasosa, yegera gato mazuma n'imbeho be urukundo ruraryoha be umi ruhande pacu wanje imisi myinshi tutabona nangwe n'umuri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amandoto keshi imisi yose nza amasenga Imana kuko je nawe uzaba wanje. Hari umukomisiyoneri ampamagaye bakeneye imodoka iri hagati yamaze n'iminsi kanza kwitanga. Uragiye nzagaruka ryari? Ndakira iti ndashobora kuza ngeje. Nyarukuza gusanga nakumbuye wewe n'amandota we maso y'inyana ni wewe sumari nyota nahawe n'Imana turi kumeje nimve chata kukurenze rihana kuko bose urabarota yowama ibanana urukundo rurasosa urukundo. urashoboye kwinywera amata n'ingene inzara nyinshi. Genda utore mu kabati biriyo, je numva ntabishaka. Sinjya kayariya kandi urahaze. Nzanire nanje ako gasahani gato. Wavuze ko udashaka ndakutandika. We kazana urabe ibyo ngomba kugakonza.
bose mbona ntazo mbongeje nta n'ikiyiko mbona. Nuko watetse byinshi bibigande kandi mazura y'umukozi nawe umukozi ibintu mwabivuga ngene watetse rero wowe hawuzoronka umugabo aguturukiye uteka uku wari wumva isoro nanushyiramwo imboga n'uwirigura bigerekerana ureke kumena umutwe aho utinya koza ivyombo navyiyogereza maboko urazi ndayafise hano kuturampa ibintu bidasengeye sica ndagukundira urazi kwidonga akababarira nk'ivy'imyenda pfa gusakira Makamata indya zanje zirabishe n'amata yanje arabishe nanjye siko ndaje ndiko ndumviriza mpana amata numviriza kaje buryo nabuze ndagukorerako kamfe kurya n'umuceri umenga n'ubugari ha nta bindi vyo wumvise birenze ibintu urusaku nuko mbona n'ibiharage umenga nta mavuta twabisizemo ikindyoheye nuko widoga ubirya yaba widoga ubireka niho vyabikunezera niho vyarikunezera neko shonje ngirene kuko arasa amafaranga uca wigurira amata usanga ufise abayakuguriye sawa nuko usanga nawe mw'ijoro ndawukorerako ibintu bigira umwana ashaje twavukiye rimwe umunsi umwe nta kajambo nyumva ariko nzigo yawe nta kajambo nokumva Sawa. Sasa Umeze neza? eh Okay, bon appétit. merci